bombona. Bombona. Yeah, it's Magic Soldier right here in Ngorongoro, all the way from Nahangwa River. Banyita Nizabishaka Michel, ariko benshi bamenyereye kunyita Magic Soldier, abandi ngo Ngorongoro. Bivanye n'indirimbo nakoze kera hari andi 2014 yitwa Ngorongoro nyene bacibanyita Ngorongoro. Sasa ubundi ya kwisi zina nuko nyene ushobora kujyana nk'abandi umuraperi wo mu Burundi ndirimba indimi zitandukanye Icyongereza, Igifaransa, Igiswahili kenshi ama n'Ikirundi kuko ndi Umurundi. Nkaba natangiye umuziki kuva 2005, hari 2005 ndibuka niga 4e primaire. Kugeza n'ubu ndi umuraperi ndacyabandanya kuko bavuga ati nta muntu urakiza cyari gukoga. Twatangiye ngo kinata nta bana akiri bato, ariko mu nyuma twagiye kubona ati kumbe bwabo ni ubuzima, bashobora kutubeshaho, bashobora kuturisha ukatwambika. Sasa ilikuwa tunapenya pale, tukaamua tu kupenya ndio hakuna ingine shwa. Hama jusqu'à maintenant maze gukorana indirimbo n'abaririmbyi batandukanye, maze gukora collabo zitandukanye, maze gukora concert zitandukanye, maze kuvanganga na mu bihugu bitandukanye, Tanzania, Rwanda, n'ubu ndashobora kuja Kenya kugira mbandanye kwagura industry yanje n'umuziki wanje no kumenyekanisha hip hop yo mu Burundi. Abantu bo hanze bamenye ko mu Burundi naho ni hariyo rap, hariyo hip hop, hariyo abaraperi bazi kuririmba, bazi kuririmba Igiswahili cyangwa Ikirundi cyangwa ubundi rurimi bitandukanye. Yeah, ndazi benshi bamenyereye ko Ngorongoro nari ndi muri management, ariko gushika ubu nta management ndimo, kandi ndashobora no kubyemeza n'imbere y'abantu yuko atana management ndimo nkora kwanje. Nimwabona indirimbo yanjye shasha mumenye yuko izosose ku gace kanje. Ariko ndakeneye manager kuko ujya bavuga ati tubiri tugurana ubu, ariko mu bisanzwe kwikorana umutwe umwe n'ingira inama uko bavuga. Sasa mvuze ati ngo ndikoranye ntagira umufasha ntabwo ari byiza cyane, kuko ndacyashaka ibintu byinshi bitandukanye. Bisigura yuko gushika ubu ndafise abamfasha ariko atari management. Kuko na manager shaka avuga ati tugire iki hamweze kubanda. Mfise projet nyinshi, abankurikiye kuva kera barabizi yuko nari mfise projet ya studio, nageze kuguza studio, kubera gusa byaranse bivanye ku ngorane zina ziriya ndabihagarika gato, ariko bishitse Imana ikamfasha nkaronka akanoti gakwiye, ndashobora kugira studio yanjye ya record cyangwa video, bivanye no gufasha amatalent ari mu gisagara cya Bujumbura, amatalent ari mu makartier atazi ahantu yoseruka kugira ziga talent zabo zimenyekana, cyane cyane abaraperi kuko tumaze iminsi dukumirwa. Sasa sinzi yuko ujya mwana mutoyi ujya mu petit ariko arazamuka mu ya rap azogera nawe nyine talent yiwe ayerekane. Kenshi naho dufise naho bafise bo berekana amatala yabo bishe mu marap, ariko ugerageje kuraba abarandisi bo bararonka amaplace na za music ajaye basanga arerekanye talent yiwe, ariko abaraperi kenshi usanga dukumirwa. Sasa Imana ifashije nkaronka utwo duce utwo Ngorongoro niko bavuga, ndashaka kugira agasudio gatoyi
kugira mbe ndafasha babatoyi banje kuko nanjye narafashe kirangire ngaha nuko nafashijwe nuko nafashwe ukuboko n'abantu babonye tala yanje sindubaka ariko zumukunzi ndamukunda kuba wankunda ntabwo nabimuvugira ariko ngiye kubwanjye ndamukunda kandi ndashaka ko tugera kure ndabise bikunze ngomba kumvuga izina kuko wewe ntabwo ari umusitari. Novuga ati mfise projet yo gukorana n'abarundi kandi namaze gukorana ba Fizo Basafi ariko ubu ndashaka ko maze gukorana ba Vishilo, ndashaka Kidumu, ndamushaka Natasha. Nonga iwacu hari abantu bafise amazina yabo kandi bafise talent zitandukanye. Sigura yuko ndirimbanye na Kidumu cyangwa ndirimbana na Natasha aya hantu twokwishikana. Hapa rero kuvuga ati ngoma kasohoka igihugu ngende gukorana n'aba Calligraph Jones bafite Q. Uyu mwaka ninateguye mvuga ati ntegeza gukorana n'abarundi bagenza gukorana ngaha hano ibikorwa bishikira abarundi. Ibyo mara gushikira abarundi bizoshikira n'abanyamahanga mu nyuma ariko abarundi byabashikiye kuri Rwanda. Icyo nababarira nuko ntajyana cyangwa nticaye kuko bavuga ati imburakimazi ibagara umushatsi. Sasa je ntabwo ndiko ndabagara umushatsi, ibikorwa ndiko ndakora abantu bari hagufi yanjye barabibona, barabona ko ntajyamye kandi abafanzi banje bizere ko vuba ngiye kubasoma indirimbo yanjye nshasha nakoranye na Vishilo, audio na video yayo byose bizabikora. So wakae mkao kula amkani soon. Yo, okay, pesa nazichezea takofea za nyamata snitch kunikompe na kunimezea mata. Hii sukari imekolea nitembezeni mikate mzuko umeshani panda na sina jini lolote hivyo visa vya kanisa beba kanisani na sipo yona ya Musa tayaona ya Firauni. Haya ni mambo ya ngara sio mambo ya gagablu, niko juu kwenye kinara snitch wanaona flu. Magic Soldier right here.